bakunzi ba B4 Plus ni breaking news rovuga yuko atahandi hantu murayumva namakuru novuga ko atarakoze amaguru hasi y'ivyabereye muri Kamanyora aho bimodoka bitari bike byarashwe n'abawazarendo biriko birinjiye neza na neza vyarasiwe aho bitwa ku kiraro abenshi bazi muri KATOGOTA baca bahatahuhirwa tuvuye ngaho tubaza gusimbira neza na neza ku vyakozwe na drone ya Sukhoi 25 ubona yuko abantu benshi bari bafise ihamu canke apeti yo kumva ivyo bigwanisho vyongeye kutuzwa mu kirere birero bikaba vyakozwe ngaha muri Kamanyora uno musi boneka yuko urugamba ruriko rurahindura isura ku mpande zose ko murabizi kuva kare turiko turabaha ama operation yagera koreka mu bibanza bigiye bitandukanye murumva rero ko no muri Kamanyora batari bicayeho muri Kamanyora novuga ko gwara urugamba ruruti izindi ngamba zose paske ibi bigwanisho mwaheruka kuvyumva ariko biraduzwa kera cyane murabizi rero simba ndumwe ndikumwe n'umusangozi kugira ngo dufashe tubashe gutahura vyinshi mu buryo bwimbitse ariko imbere ko ndamakazi nakaribu nongeye kuramutsa umuntu wese dukurikirana aho herereye hose ndakubwira ati yambu cyane aho uri hose mu mpande zigizine zisi nuko singomba kubicisha amajambo umusisangozi ndaza afise vyishi yabateguriye kwino nkuru bwana umusisangozi sinicisha abantu amajambo nko nayivuze kandi akuramutse uhite umakura kabisa ubabwira ivyashoboye gukoreka ngaha muri Kamanyora n'ivyashoboye guhasandabira sinzi karuko wayivuga urakoze cyane bona journaliste icambere imbere ko dushikiza amakuru nagomba nsabe abantu bakurikirana ibiganiro byacu baba bipfuza kuronka amafoto yabonetse cyangwa ama video no kuja mu magroup WhatsApp yacu ibiganiro byose dushira ku rubuga commentaire ya mbere yamirimwo link y'ikiganiro nako ya group WhatsApp ari abatwandikira tukabona ubutumwa duteba cyane tunabutebe kubera ko haba active ama ephemer ugace baza yuko twababeshe canke tutabishuye tubasabe rero muze muranabibwirana wipfuza kwinjira mu group yacu ntibinakene ukana twandikira kuko biroroshe acara muri commentaire ya mbere abari link ya group WhatsApp ariko bwana musanguzo tibagire ko ari abo bigora cyane uwo bigora rero yandikiye nimero hari abo bitagora nabo bigora ubu twandikirwa azoro biba vyagoye hariho nabo bitagora mugabo bakatwandikira kuko batababazi yuko iyi link biri muri commentaire ya mbere yego twigirire mu kiganiro cacu nibaze ko kiza kuba gito mugabo gihambaye cyane bwana journaliste hari ukuntu nja nibaza confidence iyi M23 na RDF bifitiye aho bayikura muri indwi nyene duhejeje baraturiye imodoka zine muri indwi duhejeje aya makuru twarashikirije aho bazituriye mbere na majoro yitwa David Samuel boss Samuel yes muri KATOGOTA yes ni Samuel twaranamubikiye umuryango wiwe mu Rwanda nukuvuga yahuye nakaje karamana muri zijya modoka zarashwe rabatani imisi heze basubiye gufata rero imodoka zine amakamyo zo mu bwoko bwa fuso bapakiyemo za nkumi n'imisore bakuye mu Rwanda uko namenda bivuga kare abandi bavuye za Uganda nababandi bigize ngo bagiye ngo mama ngo kugwanira ubutaka bwa basekuru bari barahunze bahungira za Tanzania za Kenya abandi mu Burundi bure ngo bagiye kugwanira ubutaka bwa basekuru ngaho bashikigare baburije zafusa bigi no muri Kamanyora ku kiraro ngo ba moncher bazituriye zose hari amakuru ndiko ndatohoza ntaramenya neza nimba bazirashe na drone nimba bazirashe na Sukhoi mugabo wumve ngo bazituriye ziratokombera so hari ikintu camvuga rero cyambere n'igiki burya baba bagabanuye urugamba kuko orana abasirikare bari muri fuso zine ntabari bake ni benshi cyane antuka nimbe fuso yo birimwe abasirikare bake twestime nibari bake ni nka 200 à 500 yes baba ari benshi kuko abasirikare jana nteboja muri nimukwiga bafata fuso oya urumva dufatire basi ko minimum kari 200 abasirikare 200 nuko fois 4
baca baba wisa noneho twarondetse tugire kare abasirikare 1000 twarondetse avec axe aba basirikare 1000 ubwo bari bapangiwe amafuro baza kujako cyane gose aba wazende banyakuntunga ati aba bazoturusha tubadoda ubufuni tugira iki reka tugabanura akazi bagishima bace bakubita za modoka zine zose ziba zirahiye ziratokombeye mugabo rero ndaguye ndagarutse bari bizeye ingabo zabo zari ziri hajya mu misozi ya Kamanyora ya Katogota niho bari baramaze imisi ariho bari kuvaho uyu generale Sultan Makenga ababwiye bati byanka byakunda dutegerezwa gukora operation zo kwiyahura twayise yo kwiyahura ariko bari yahura bategerezwa kwiyahura aya maraso yabo kweri nibazobazwa bonyene azobahame bonyene rero bwana journaliste bamaze guturira izi modoka babandi bari hejuru ati none aba bazituriye ni bya bihume bavuga rero bicunze izi Katogota nibiki kwatababaza no twabonye baca batsa umuriro barase bande ntibababona bagitangura kurasa yo Sukoyi 25 iba yahagurutse bwana journaliste nimba hari ikintu cyanjoheye novuga President Tshisekedi Chilombo yakoze nukongera gushofa imoteri za Sukoyi kubona imoteri za Sukoyi yongeye kuzishofa zikaduga mu kirere iki kintu cyanjoye kuko ubwa mbere ariko asuye kurema ikizere kubene igihugu cyane gose kujya kuntu bari bahagaritse ama operation aérienne abene igihugu bari mu rujijo mbega none Chilombo ari mu biki ubwo nawe ntiyatuguze ntiyatudandaje utuze kwisanga nako tugiye guhinduka abapangaye muri Kongo nkuko abanyarwanda so rero bace bagutsa Sukoyi irarasa Sukoyi kirengana drone nazo zibazaje guhohosha drone zo zirazi ko zikubita avec precision nazo zirakubita bwana journaliste narambiye abantu no kumenyesha ko muri Katogota buguruye ikindi kiriyo mu Rwanda buguruye ikindi kigandaro mu Rwanda twe tuvuga mu Rwanda gusa kuko abaganda ntibarabyemeza nabo ko bariyo turabizi ko bariyo turabizi bajya rero ni nka zambwa ziba zagonzwe n'imodoka zitagandarirwa niko bimeze n'urufugwa ntiruvugwa twe tuvuga ugwaba bamaze kwiyemerera yuko bari ko barafasha M23 nibo rero ikiriho kabisa nibaza ko kizacamaze gutangura usibye ko imiryango yabo itari bwamenye aya makuru kuko ndazi ko tubaye mu bambere bakoze izi nkuru turi n'abambere ntitubaye mu bambere voilà usibye ko imiryango yabo itari bwamenye inkuru ubwo rero kadutanga amatangazo yo kubika ku miryango yabo tubikira imiryango yari ziko barungitse abana ku rubuga rw'intambara uyu munsi bakagenda n'imodoka zo mu bwoko bwa fuso ntibashitse amahoro ntibyashoboye gukora abapfuye mission ya feri reka tunamubwire na Sultan Makenga yuko ingabo yari afise muri Kamanyora nazo zagize ikibazo cyane gose yaravuze ngo uwanyuma azotume agwa muri Katogota aho ko tubura uvira nukuvuga uwanyuma azogwe Katogota kandi ko yayivuze niko akarimi kararema burya rero batanguye kubona ko Katogota irikira batogoteramo kabisa bwana musanguzi duhita twibandaniriza inyuma y'umubonano w'abachef de l'état major wabaye ariko ntituramenye ibyashoboye kuvamo mbega wewe ubivuga kwikije nabo ndinze kuvuga parce que ushobora no kwihenduka sanga ni wowe umwosoye bwana journaliste mwebwe muri abanyarusaku kuko iyo abantu bikorega aba bantu bacu badutuma urusaku nyine dutegereza kuruhiga urusaku paske kugira abantu bamenye update news ndabisomye ku rusaku rwanyu nanje narumbise yuko ku munsi wa mercredi nimba nihenze hari genekezo rya 15 nimba nihenze niho amakuru avuga ko ari jeudi lo 15 no bahuye rero lo 14 kuko bahuye mercredi niho numvise amakuru avuga yuko chef d'état major wa retanira intwaro rusange ya Kongo yashoboye guhana mugenzi wo mu Burundi kugira ngo baganire neza ingene bashobora kugwaniriza umwansi hamwe aha ngomba nshangiye ko n'amajambo mvuga bwana journaliste ni amajambo amazi imisi
avugwa n'abarundi ego n'abakongomani n'abanyarwanda b'umutima ego badashigikiye ubwije bwa perezida wabo baramaze iminsi bidoga ngo FDNB ego bisa nkaho itariko irakora ica yitwaye muri Kongo ukubera yuko ngo baguma bayifatana ubuce butandukanye ngo ntituko turumva ama operation bakoze kandi bazi yuko abasigaye n'ibindi bitandukanye bana journaliste ubukomezi bw'ingabo z'u Burundi ntabwo bugaragara ngo nuko bakoze ibi no wumve ngo nubwo uvira yofatwa ego ntibizokwambura ubukomezi ingabo z'u Burundi cyane gose abantu bacumve kabisa bacandike naha ibikorwa bamaze gukora nubwo uvira yofatwa mu nzira ari yo yose ego ntibizokwambura ubukomezi FDNB ifise ego ikimwe cyo nobwira abantu botahura FDNB ntabwo yagiye muri Kongo kugwana na M23 wapi ntiyagiye muri Kongo kugwana n'umuhari numwe ego FDNB yagiye muri Kongo gufasha FRDC ego aka kantu bagatahure aka kantu ndasaba bugurure amatwi bagatahure cyane FDNB yagiye gufasha FRDC none nawe ndakubaze bwana mumenyesha makuru wewe uje kumfasha dufata inzu yanguye ko nkagutakatiye mubanyi ingumfashe dusanura inzu hamukaza tugasanura tweje hagati nkaca njyama nkijyamira kabisa kumbere ndarusha none wewe waje kumfasha tubigira gute utubandanya bubaka uwo kwiyubakana gute nawe ucopoza mukajyama mwese mukavyukira nibi rero nibe abantu twego turatahura FDNB yagiye gufasha FRDC ego kumwumvikano wa leta ya Kongo na leta y'u Burundi cyane gose FDNB bishitse muri Kongo FRDC yacizinga amaboko ego sivyo imaze kuzinga amaboko none bashaka abarundi aribo bace bagwana mu kibanza ca FRDC ibi ni ibintu badatahura nukuvuga FRDC niyo yagomba gufata ya mbere abarundi ya kabiri bakaza kubafasha nukuvuga nimba FRDC ivuze ati tuguma tugabe igitero muri Kamanyo muri mu gisagara ca Bukavu na Karorero abarundi ntibavuga ngo oya bavuga ati okay nimugende turaje kubafasha FRDC iragenda abarundi bakaza inyuma nibo badirije ibi niko bimeze rero abarundi bamaze kubona FRDC yazinze amaboko itariki irarasa sibo bagomba kurasa mu kibanza ca FRDC baciye bakora ikintu abarundi tutako turatahura abarundi turidoga intambara defensive urumva ntikunda abarundi bagiye kwataka bagiye kwapwia bamaze rero kubona FRDC yazinze amaboko baciye bizira gucungera imbibe z'u Burundi cyane gose avuga ati twebwe rero ntituja kugwanya M23 twe tugiye gucunga imbibe z'igihugu cyacu baca baranforsa imbibe z'igihugu kugira ngo umwansi bamwamirire kure niyo mpamvu ubona wumva ngo M23 yaje yigonze KATOGOTA yahuye n'urukuta yaciye ruguru mu misozi iramanuka igeze mu misozi ya Uvira yibomye ku rukuta mugabo nitwumve ngo FDNB yagiye kugaba ibitero hanaka ntibaja kugaba ibitero bagiye gufasha FRDC ikiriwe no mucumve mu gitahure mbogo wa mugenzi wawe uti ikisigisabo nitegeko ikisigisabo kugitahura sigisabo kabisa abarundi ntibagiye kugwana bagiye kwapuye FRDC igihe rero FRDC hagaritse imigwano baciye baza gucunga imbibe z'u Burundi mugabo FRDC yovuga iti rero turavuye mu itiro turaje ku rugamba kandi turabasabye muze abarundi twe nta problem baca bagenda kubandanya urugamba so ikindagicishijemwo kubwico kibazo warumbaje uti twarumvise yuko abashefu d'etat major babiri hari ibiganiro bakoranye sinzi ko umubano wari wo mwibangaje ntavyo nzi mugabo naravyumvise nanje mu by'ukuri naravyumvise mugabo rero uyu mubonano nimba warabaye ivyawuvuyemo turiko turabibona ni impinduka turiko turabona no munsi nawe none akuze ntikamurikwa urabona ko hari hazige kitari gito hatavugwa indege Sukoyi hatavugwa drone sivyo hatavugwa na FRDC yes
mugabo sinzi ko guhera ku munsi w'ejo watanga kumva ibintu by'impinduka ego twarayibabwiye abantu badukurikiranye izi ndege z'u Rwanda zaraye zikorewe na FDNB zari zimaze iminsi zipatruya Kaziba Ruinja atakibazo na kimwe mugabo rero aho impinduka itanguriye ego bazikoroye hasi batanguye kuzitibura barazitibuye ikigize kabiri habaye operation aérienne muri ka militaire y'abatwigwaneho muri Mikenge muri Fizi Mikenge exactement bayituriye ego ndabita muso operation zabaye ndabita kamuna ndabite gute ibi ikidasanzwe rero aha hafi y'igihugu cy'u Burundi muri KATOGOTA suko yakoze amateka yashwiragije abaye mu 23 ego bo nuko bitugora kuvyumvisha abantu no kubereka ingene byari byifashe gusa bumve ko vyakoretse yabashwiragije mu Kirundi yabarashe baratemaguza bariruka ego drone nayo ati ntaho muje nemutekereze ego aba wazarendo rero naba FDN bibavuga ngo bari mwikonje bari bateze udutego bategera gusa akava hajya ahantu hari cible sikweza gukorera umuti na drone uwavayo badoda kumwe Makenga yabivuga uwanyuma ategeza kuva muri KATOGOTA kabisa agapfa kaburiwe n'impongo sinzi rero yuko bano ba RDF na M23 bacitse impongo ego kuko wazendera babwiye ati KATOGOTA nta numwe azohinjira ngasohoke ego nigikunda kandi biriko birababona nukuvuga winjiye urinjiye nta gusubira inyuma mandi majambo na gace kinjigwamwo kadasohokwamo ego cyo kimwe no mu mashamba ya Uvira winjiye uciye hejuru kwinjira biri simple mbwa gusohoka ntigikunda so nibaza yuko rero izi mpinduka dutangiye kubona ku rubuga rw'intambara zoba ziko zirava mu mubonano bano bubahwa babiri bashoboye kugiranira kugira ngo barabe ingene batuza cyangwa se barandurana n'imizi uyu ikiciso ngo n'umuhari ca M23 kifashwe mu mugongo na RDF ariko kandi ndashobora guhamya yuko ubu rero FARDC yavuye mu konje yavuye mu gatiro bari bamazemo iminsi akandi nibi bintu by'ibiganiro birabonekana neza yuko nabo babivuyemo kuko urumva nimbe bashoboye gusubira guhagurutsa Sukoyi nuko babonye yuko ni M23 ubwayo yashoboye kugira nawe itashoboye kubariza ibyari byari mu masezerano ahubwo hari yindi nkuru tanambajije ego umanza wote nasoma M23 ego ku munsi w'ejo yaratangaje yuko FARDC ngo iriko irakoresha nako ngo yatanguye gukoresha ibigwanisho bitemewe gukorera ku mugabane wa Afrika niko banditse ba Makenga yes ngo batanguye gukoresha ibigwanisho biremereye bitemewe gukoresha ku mugabane wa Afrika so ahayeke umuntu yovuga n'ingiki iyo umugabo yatewe mu kwivunana icatoye niko bimeze wowe winjiye munone munzi wanje umuhini mu mutwe nimbe mfise umuhinda kudoda mfise isuka ndagukubita mu mamiro niho ndagukubita byabuze nkatora kabido cyangwa gutera isafuriya niko bimeze hama rero tugeze mu butungane akambaza ati wewe ujya muntu wa muhote tavuga ati yego nukuri namuhoteye kuko nawe niwe yantanguye kuko sinayenze uburyo sinayenze ibikoresho nawaje kunteza rero ni munciri ngo ningufi mugabo nabikoze ibi rero nibaza ko na FARDC ubu yamaze kuvuga iti ivyo kuvuga ngo tugomba dukora amakosa yo kuntambara mafu reka tubikore hama tuzokwisobanura imbere intambara twayimaze kuko ugiye no kuraba FARDC ntibigeze bahakana yuko bino bigwanisho atabyo bakoresheje ntabyo bahakanye kandi ntabyo bemeje mugabo rero abarundi bavuga ngo ubuhozi aho ngabike niko bavuga ikindi kandi ngo ngiyi inkuru itamenyekanye kenshi ngo iba yari y'ukuri niko bakunda kuvuga bivuze gute rero iyi FARDC ku makuru mfise y'ibanga yagiye kuvoma mu gihugu cy'Ubudage
aho bano nyene ba M23 nabo nyene bavomye kwibombo kuko nawe ngo niho yagiye gutora ibigwanisho rutura ndibutsa abadukurikirana yuko mu kiganiro twakoze ku munsi w'ejo twarerekanye ingene iyi FRDC muri kino kiringo bahanye ngo nico ngo bahagarika imigwano ngo bari mu masezerano mu biganiro yoyo yagumye irokrita ugwaruka rugaca ruja kuba forme na MONUSCO kandi yagumye ija kugura ibigwanisho rutura bivuze ngo baraciye akenge baramenye yuko umunyabwenge mu biganiro kundi kugura ibigwanisho baramenye yuko umunyabwenge ategura intambara mu mahoro kajya gahengwe nako nikabavuye kubusa bariko barikarisha bategura akarere ukunakuriye so nibaza yuko narambiye abantu bambabariye kabisa bambabarire nibaza ko turangiriza ngaha mugabo inkuru ndayigaruka ko hanyuma hariyo ibintu nkitohozako ndakeneye kumenya kuko KATOGOTA ubu ifise aba wazalendo na FDNB ndakeneye kumenya aba RDF na M23 bahaguye igitigiri ndiko ndacengetera turonke n'amafoto usanga ngenda kushimire cyane uranjanira nije ariko nakundi reka ndagushimire nanje ku mwanya umpaye no kunyihanganira twakora iminota ishika irenga 200 reka nshimira n'abadukurikiranye nizere yuko mwanya n'wadukundira twaza kongera no mu bindi biganiro kabisa nko umusango zabivuze amakuru ni menshi cyane kwatakana ku mpande nyinshi vyakomeje kuri no musoho munovuga ko vyabaye akayobera abahinga nkuko twagiye tubibabwira mu biganiro byinshi twabahaye reka ndabike abantu nizere ko twongera guhura mu bindi biganiro atagihindutse bye bye